so iryo geragezwa rizomutsinda kubera ko riramusumbya uburemere, riramusumbya ubushobozi, kapasite yo gusenga no kwizera iracyari hasi. Ikizomuduza hejuru kugira ngo ashobore kuresista amageragezwa, ibyaha n'ibindi bintu runaka biza bikubita ku buzima bw'uwizera nk'umukristo yamenye Imana no gusenga. Ugusenga kuzomuduza mu ngabire, kumukomeze, kumwuzuza ubushobozi, kumwuzuza imbaraga, kumwuzuza inkomezi. May God strengthen you. Shalom, 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 amahoro y'Imana abane nawe. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo cyangwa se power of the world, musanzwe mushikirizwa na jewe nyene Nitezuwera Juste. Ndanezerewe cyane kubw'ubuntu n'imbabazi Imana igira misi yose. N'umunsi Imana yakuremeye kugira ngo ushobore kunezererwamo. We are so happy, extremely happy kuby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Yakurinze urupfu, yakurinze inama z'abadayimoni. Hari byinshi Satani yari yateguye kuzibaga kugira ngo bikwice biguhitane, ariko Imana yakubwira ubuntu kuba ukiri muzima uyu munsi. Rero hari ijambo twaganiriye ko ku munsi uheze last time, byo nifuza ko twongera guhagarara ko cyane turiganireho, kandi mu mpera y'inyigisho tuzofata video nini cyane y'amasengesho. Uzubane nanje muri amasengesho kubera ko azoba ari amasengesho yo gusengera muri rino jambo two turaganiraho. Ni jambo rivuga mu masengesho, victories of prayer, intsinzi z'amasengesho canke why we need to pray, igituma dukeneye amasengesho mu buzima bwacu. Mwami Yesu nadufashe cyane. Amasengesho akora ibintu bitandukanye mu buzima bw'umukristo, kandi amasengesho akora ibintu bitandukanye mu buzima bw'umuntu yamenye Imana. Mwami Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ndabona igihe kimwe Mose yaduze ku musozi agiye gusenga, Imana iramuhamagara. Imana imaze kumuhamagara araduga ku musozi aganira n'Imana. Amanutse ku musozi amanuka yuzuye ubwiza bw'Imana. Isengesho rizokugwiza ko ubwiza bw'Imana n'ikiganza ciza, glory of God will be upon you. Hari ikintu bitwa being separated. Iyo umuntu yuzuye isengesho riri mu bwiza bw'Imana, aba ari umuntu ari separated cyangwa se yatandukanyijwe n'ibintu runaka, yatandukanyijwe n'ibindi bintu runaka. Hari ibintu bimwe na bimwe biza bigakubita ku buzima bwiwe. Ndagomba mvuga ibintu bibiri amasengesho akora. Ikintu ca mbere, isengesho ushobora kurisenga mu buryo bwo k'informa Imana, giving God informations. God, I show you this, God, I show you that. Mana ndakwetse ibintu biri. Ariko ushobora no gusenga uriko uri forming yourself. Mana nkomeza, Mana nyuzuza ubushobozi, Mana mpindura igikoresho gishasha, Mana nyisiga amavuta mashasha. Ukisengera ku bw'isengesho riza rikaza ku gihande ciwawe rikagukomeza. Nabyo nzobivuga ukwavyo, nonge ndavuga ariko uyu munsi ngomba kuvuga kuko ni isengesho yubaka umuntu mu kwizera. Prayer builds your faith. Mu basanzwe badukurikirana mu bijanye n'ivy'ama audio dutanga buri munsi kuva ku wa mbere ku munsi wa gatanu, nimba uyifuza uwandike nimero ubona hano kuri ekra, hanyuma twandikire tuzoba turakurungikira misi yose. Navuze ku kintu bitwa isengesho rikuza umuntu mu kwizera cyangwa se rikomeza umuntu mu kwizera. Ati gute? Isengesho, when you are prayerless Christian, iyo umukristo adasenga, apana kuja muri curte gusa, oya, wagize ubuzima. Isengesho warigize ubuzima, wumva ko gusenga it's your life. Apana ko barinda kukwankuhaja cyangwa se kugutumira. Nibyo umuntu ashobora kukwankuhaja, keep on praying mu byukumbure watewe cyangwa byagenze gute. Isengesho riraduza umuntu mu kwizera. Satani arashobora kukurasa umwami ugasanga uracitse intege cyangwa se uraguye cyangwa se hari icyaha runaka waguyemo. Ntibisigura ko ari ryo herezo ryawe mu Kristo. Oya, birivuga ngo umugorotsi ashobora kugwa ibihetangabo indwi ariko akongera agahaguruka kandi. Righteous may fall 7 times ariko akongera agahaguruka ubwira kandi. So I pray for you. Rero iyo umuntu ariko aratakaza mu kwizera, naratanze urugero ndababwira ukuntu umugororotsi ashobora guhura n'igeragezwa runaka. Igeragezwa runaka rishobora kuba rifise capacity y'uburemere, dufate nk'ibiro 100, hanyuma akaba nawe capacity yo gusenga na resistance yo kuresista. Iryo geragezwa riri kuri ibihumbi 10. So iryo geragezwa rizomutsinda kubera ko riramusumbya uburemere, riramusumbya ubushobozi, capacity yo gusenga no kwizera iracyari hasi. Ikizomuduza hejuru kugira ngo ashobore kuresista amageragezwa, ibyaha n'ibindi bintu runaka biza bikubita ku buzima bw'uwizera nk'umukristo yamenye Imana no gusenga. Ugusenga kuzomuduza mu ngabire, kumukomeze, kumwuzuza ubushobozi, kumwuzuza imbaraga, kumwuzuza inkomezi. May God strengthen you. Imana igukomeze kandi kwambika imbaraga kandi kwambika ububasha. Reka ndagusengera kugira ngo Imana ikuduze ku rundi rugezo mu ntambwe yo kwizera no gukomera mu gakiza no mu kwizera no mu isengesho. Mana ndamusengeye umwene data, mwambike inkomezi, mwambike ubushobozi, mwambike amavuta mashasha, mukure kuri dimension imwe agere ku yindi dimension yimwe, mukure ku rugero rumwe rwo gutahura umugeze ku rundi rugero rwo gutahura, mukure ku rugero rumwe rwo kumva ibintu agere ku rundi rugero rwo kumva ibintu. Umusiga amavuta yawe, agakiza kawe kabe kuriwe, mwemu yerabe kuriwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.